Imitumba nka Gitwenzi na Susa yose muri zone Murungurira niyo imaze kwibonekeza ko cyane iyo ngwara ihanze igitungwa c'ingurube muri komine ya Kirundo. Bamwe mu banyagihugu borora ingurube muri iyo komine baganiriye na RPA bavuga ko iyo ngwara haheze amezi 2 yibonekeje ahiwabo. Kubwabo kandi igitungwa gifatwa gishuha nikirye mu nyuma kigiye gupfa urukoba rwaco rugasa n'amaraso nk'uko bivugwa n'uyu munyagihugu. Hafite ingwara kikaka umuriro kikatugumira hamwe vyankako kivyuka no kurya ntikirya iyo igiye gupfa urukuru rurahinduka rugasa n'amaraso. Iyo ngwara rero akaze ku mutumba wa Gitwenzi na Susa ubworozi bw'ingurube bugiye guhona kubera iyo ngwara bataramenya umuti wayo. Ku bwabo borozi ivyo bitungwa naho bibandanya gupfira mu mpongore, abajejwe kuvura ivyo bitungwa bavuga ko ata muti w'iyo ngwara bararonka, ariko bamwe mu banyagihugu baho bobo bahitamo kubaga izipfuye naho bafise ubwoba ko zishobora kubatera ingwara. Ivyo bitungwa biguma biribwa atacamira. Abanyagihugu bamwe bafise ubwoba ko iyo ngwara yozohava yihindukiza igafata abantu. Aho ni no mu gihe abasanzwe ari ba veterineri babahejeje umuti bashobora kuguha uvure iyo ngwara kubera ko atawo bafise. Muri kino gihe rero abanyagihugu n'aborozi b'ivyo bitungwa basaba abajeje intwaro co kimwe n'abo mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi kugira ico bakoze bakaronswa umuti uvura iyo ngwara yateye izo ngurube zabo zitarahona. Uruganda rwa RPA ntirurashobora kuronka Rivuzimana Leonidas arongoye igisata c'uburimyi n'ubworozi mu Kirundo kugira atubwire ico bariko batekanya gukora kugira haboneke umuti wovura izo ngurube.